Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV n'imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tubibutse ko ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV yibanda ku makuru aba ari kuvugwa cane gateka kazina muntu aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike, aba ari kuvugwa mu mutekano ndetse n'andi yose mutamenye mamwe nanyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Amakuru yacu agiye kwibanda kuri izi ngingo nkuru zikurikira. Turaza kubabwira ko Desire Manirambona yoba yaramaze kwicwa. Desire Manirambona yoba yaramaze kwicwa. Tubibutse ko Desire Manirambona ari imbonerakure ikomeye cane yahereye kera ikorera iperereza, aho benshi bamumenye akorera iperereza ry'umuhisi Adolphe Nshimirimana, kandi akaba yaragiye anavugwa mu mabitandukanye yagiye atumwa na zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, akaba yaranagize uruhara rukomeye cane mu iyicwa ry'umushingamateka Hassa Moses. Byose akaba yarabikoze abitumwe n'indongozi zikomeye cane zikomoka mu mugambwe uri ku butegetsi. Desire Manirambona yakoze amabi atandukanye, ariko nawe igihembo ahawe nuko yaba yamaze kugandagurwa n'iperereza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Desire Manirambona abitse amabanga menshi cane y'ibyagiye biba mu butegetsi bwa CNDD-FDD, niyo mpamvu bashimye kumugandagura banga ko ashobora kuzashira hanze ibyo azi, bikaba byatera ikibazo gikomeye leta ya General Evariste Ndayishimiye, kuko hari bamwe mu bihangange bakomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi bagiye batuma uyu Desire Manirambona gukora amabi atandukanye, ariko akanayakora nta camira. None ubu ngubu bafise ubwoba ko ayo mabi yakoze yayashira hanze, ariyo mpamvu bahisemwo kumugandagura. Nta yindi mpembo CNDD-FDD itanga uretse kugandagura uwo umaze gukoresha amabi atandukanye, kugandagura abavukanyi biwe. Byose twabibateguriye turaza kubibashikiriza mw'idonido ry'aya makuru. Turaza no kubabwira ko Ngozi imyambaro mishasha ya gisirikare mu mbonerakure. Turaza kubabwira ko hari abanyagihugu batari bake mu ntara ya Ngozi bafise amakenga y'ibyo bariko barabona ku mbonerakure, aho ziriko zirambara imyenda y'igisirikare idasanzwe ndetse zikagaragara zifise ibikoresho bitandukanye bikoreshwa n'igisoda. Abanyagihugu bakagira amakenga bibaza ibyo bintu aho biza guherera, kandi bakibaza niba izo mbonerakure ziriko zirahabwa ibikoresho bingana gutyo na rirya zisanzwe zikora amabi atandukanye atabikoresho zahawe. Abanyagihugu bakagira amakenga, bakavuga ko hari ikintu caba gihambaye cyaba kiri gutegurwa mw'ibanga ntangere, ku buryo imbonerakure zaba ziriko zirahabwa imyitozo itandukanye hirya no hino mu gihugu kugira ngo zizakore ibara. Hari byinshi twabateguriye kuri iyo ngingo, turaza kubashikiriza mu idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Desire Manirambona yoba yaramaze kwicwa. Mu ndwi iheze twarabatabarije Desire Manirambona yanyurujwe n'iperereza ryamukuye mu Kayanza kuwa 31 ukwezi kwa karindwi 2023. Abiwe basaba ko iperereza ryovuga ico rimwagiriza niyo rimupfungiye. Inyuma y'iyo nkuru twararonse amakuru menshi cane yerekeye Manirambona Yusufu Desire asanzwe yitazira Desire Zulu ku rubuga rwa Facebook. Hamwe muri ayo makuru avuga ko Desire Manirambona yoba yaramaze kwicwa. Nta byemezo tubifitiye. Desire Manirambona asanzwe yaravuzwe mu bwicanyi bwinshi. Abamuzi batubwiye ko Manirambona Desire azwi mu buterere nk'imbonerakure kandi nk'umukozi w'iperereza imyaka itari mike. Manirambona Desire aravugwa ko yakoranye cane na General Adolphe Nshimirimana mu bijanye n'inyigisho za gisirikare zahawe imbonerakure muri Kiriba Orders mu buseruko bwa Congo hagati ya 2011 na 2014. Nyuma yaho Desire Manirambona yakoranye n'abandi bategetsi mu bwicanyi butari buke. Desire Manirambona ari kumwe n'uwo batazira mbavu, avuga ko ari we yarashe umushingamateka Hassa Moses muri Mukakaro 2016.
Desire Manirambona yaranabaye umushoferi wa Beni Gahungu yari ajejwe perereza mu gihugu hagati. Inyuma y'amabi menshi yakoreshejwe Desire Manirambona harabayeho umugambi wo kumwica kugira ntaze amene amabanga y'ibyo azi. Inyendamuvano yoba yabaye umutegetsi wo muri CNDD-FDD boba bamwagirije ko yishe. Desire Manirambona yaciye abaho anyegeye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Benshi mu bagenzi biwe bari bazi ko yamaze kwicwa, ariko nk'uko twabibwiwe na bamwe mu bagenzi we biwe yari anyegeye mu mitumba ya ruguru mu gihugu. Desire Manirambona aherutse gufatwa yagirizwa ubundi bwicanyi. Kwa 15 ukwezi kwa karindwi 2023 mu Kamenge haragandaguwe umupfasoni Rosine Irakoze ahora asengera muri Eglise de Amis. Inkuru twarayibahamenyesheje, turanababwira ko hakekwa abo basengera hamwe, ahandi hagakekwa bamwe mu muryango wiwe. Amatohoza yakozwe n'iperereza yerekana ko Rosine Irakoze yicishijwe n'umugabo wiwe be na murumuna wa Rosine Irakoze. Barishe abasore babiri, umwe yiga muri kaminuza y'igisirikare SCAM, uwundi yiga muri kaminuza y'igipolisi. Bano basore barimwo umuhungu wa General Bertier Gahungu yiga muri SCAM. Uwundi yafashwe muri ayo matohoza ni Desire Manirambona yagirizwa ko yari afise ibigwanisho byoba byaranakoze muri ubwo bwicanyi. Bishoboka ko Desire Manirambona yoba yari yagumye avugana n'umuhungu wa Bertier Gahungu na rirya yigeze kuba umushoferi wa se. Inkuru y'igandagurwa rya Rosine Irakoze tuzoyigarukako. Desire Manirambona yoba yarishwe. Amakuru tudashobora kwemeza avuga ko Desire Manirambona yasabwe kuja kwerekana iyo asanzwe anyegeza ibigwanisho. Yoba yaciye yicwa amaze kubyerekana, ariko iperereza rigashaka kuvuga ko yashatse kwiruka baca baramurasa. Ariko n'ibyavugwa gutyo kizoba ari ikinyoma. Umugambi wo kwica Manirambona Yusufu Desire wari usanzweho kugira bazimanganye ibyo azi. Ntidushobora kwemeza ayo makuru twahawe ko Desire Manirambona yamaze kwicwa. Mu butungane izina rya Manirambona Yusufu Desire ririmwo mu bakurikiranwa mu igandagurwa rya Rosine Irakoze. Tuzoguma dukurikirana turabe ko bamubuzana canke se nyine ko bamaze kumugandagura. Tubandanya gusaba wogira amakuru ku byashikiye Desire Manirambona ko yotwandikira muri Ndondezi. Turipfuza kumenya n'amakuru yose yerekeye uwo bagendanye batazira mbavu. Mwotwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 32 46 56 51 95. Mbonera kure mubandanya gukoreshwa mu bwicanyi n'ayandi mabi, burya impembo yanyu nibirya nyine babatuma. Inyuma barabica ngo ntimuze muvuga ibyo muzi. Ariyo mpamvu duhanura imbonera kure zitandukanye ziriko zirakoreshwa mu bwicanyi buriko burakorerwa abanyagihugu mu bice bitandukanye by'igihugu ko bamenya ko uko bariko barica abanyagihugu b'inzirakarengane ariko nabo bazicwa, kuko impembo ya CNDD-FDD nta yindi uretse ko yimaze kugukoresha kugira ngo ntuvuge amabi uzi, nayo irakugandagura. Ariyo mpamvu ariko barakoreshwa mu bwicanyi butandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi bakiyubara, kuko nabo ejo nibo bazagandagurwa nk'uko nyine biriko biragendera bagenzi babo. Murazi ko abakoreshejwe na CNDD-FDD nka bose benshi iyo bamaze gukora amabi atandukanye baricwa. Namwe muriko murayikorera muri no minsi agahembo bazabaha nta kandi uretse kubagandagura. Amakuru yacu tabandanirize mu ntara ya Ngozi, aho abanyagihugu bafise umutima uhagaze bitewe n'imyambaro idasanzwe y'igisirikare bariko barabonana imbonera kure ndetse n'ibikoresho bitandukanye, ariko bakagira ubwoba bavuga ko leta yaba ifise ikindi kintu iriko irategurira abanyagihugu, ariko bamwe muri bo bakaba batabizi, kuko birateye ubwoba kubona imbonera kure zisanzwe zivugwa mu mabi atandukanye zifise imyambaro ya gisirikare kandi zikagira n'ibikoresho bya gisirikare mu gihe zitemerewe gutunga ibigwanisho. Ntibisobanutse neza, haba hari umuntu uriko arakoresha imbonera kure akaba afise ibindi bintu ari gutegura, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba atabizi akazikangura ibintu byamaze kuyangara. Ariyo mpamvu abanyagihugu batari bake bariko barasaba Perezida Evariste Ndayishimiye gusigura ibyo bintu, kuko ntago bisanzwe. Imyambaro mishasha ya gisirikare mu mbonera kure bitwa Chumpa Jonas Pierre Yamani Nestor,
baboneka mu myambaro y'igisirikare itazwi mu Burundi. Bamwe bafise ibikoresho byo gutumatumanako amakuru byo mu nzego z'umutekano. Mu buzi bwabo bamwe badandaza inzoga, banyonga amapikipiki yo kunguruza abantu, harimwo umushoferi w'utwara CNDD-FDD mu ntara ya Ngozi bazwi ko ari imbonerakure. Iyo myambaro iva hehe? Ico ni ikibazo twabajijwe n'umunyagihugu w'Ingozi yagize ati: "Muradutohoreze iyo myambaro iteye amakenga iva kuri izo mbonerakure z'Ingozi. Uyu yambaye umwambaro ukwiye w'igisirikare kandi afise motororo ni Cocuma Jonas, ni umukuru w'abamotari Ingozi. Uyu yambaye impermeable kw'ifoto ya mbere ni Pierre ava mu miryango ya Joseph Ntakarutimana yahoze anyonga Julius Ndatumana. Ubu nawe nyine adandaza inzoga kurya mivu. Kumva ngo ari muco bita security mu rwego rw'imbonerakure mu ntara. Uyu yambaye impermeable na fomu yitwa Yami. Adandaza inzoga kw'ibarabara rya Mivu. Uyu mu impuzu za siporo zisa n'urwatsi rubisi n'ibirato by'igisirikare Nestor, umushoferi w'umukuru w'umugambwe no muri komine Ntangara. Urabona ko bambaye imyambaro y'igisoda kitazwi, barya bose bakingiye umukuru wa CNDD-FDD be n'umukuru w'imbonerakure muri komine Ntangara. Ibi bintu biradutera ubwoba kuko ntitumenya impamvu bambara iyo myambaro y'igisoda kandi bakagaragara bafise ibikoresho by'igisoda mu gihe ari abasivile. Biriko biratera abanyagihugu batari bake amakenga, bakabona ko hari umuntu yaba ari gutegura ikintu gikomeye cyane anyuze mu mbonerakure, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akaba atabizi, akazikangura ibara ryamaze kugwa. Murazi amabi atandukanye ariko arakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, amenshi agakorwa n'imbonerakure, ariko abirabira hafi bakabona ko abariko barakora ibyo ngibyo ari abashaka gucafuza ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye kugira ngo abanyagihugu babone ko ibintu byayangaye, amaze bahaguruke bamwiyamirize, kuko biraboneka neza ko Perezida Evariste Ndayishimiye adakunzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko cyane cyane abatamukunze ni bimwe mu bihangange bikomeye cyane biri mu mugambwe wiwe, bibona ko yatanguye kubahemukira kandi ko yatanguye kwisokorera muri systeme yabo bita abadede cyangwa se abapro. Bamwe nyine bavuga ko barwanye mu rugamba rwa CNDD-FDD none bakaba bariko barahemukirwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru turiko turatohoza neza aravuga ko imbonerakure ziriko zihabwa inyigisho za gisirikare ndetse n'ibikoresho bitandukanye bya gisirikare, ariko ibyo byose bigakorwa Perezida Evariste Ndayishimiye atabizi, aho abanyagihugu bafise ubwoba bakabona ko izo mbonerakure ziriko zirahabwa ibikoresho ndetse n'imyambaro ya gisirikare zishobora kuba ziri gutegura ikintu gikomeye cyane kandi giteye ubwoba. Ariyo mpamvu abanyagihugu ndetse n'abaharanira agateka kazina muntu batandukanye basaba Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bafashanya kurongora igihugu c'u Burundi, cyane cyane abahanuzi be, ko bahaguruka bakaraba ikibazo ndetse n'ibyo imbonerakure ziri gukora ico biri kuzikuraho, ndetse n'uri kubatuma gukora amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu, ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wipfuza kuzajya bo mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone vyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Mu kandi kanya kari buze andi makuru turiko turabatunganiriza, wowe ico usabwa nta kindi ni ukujya ureba amakuru yacu, kuko abafise byinshi abahishiye kandi byabagirira umumaro. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.